nimuhorane n'umukama inkuru nziza Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda nahazwe mukama. Bamwe bo mu bigisha no mu bafarisayo baritora babwira Yesu bati, mwigisha, twashaka kutwereka ikimenyetso. Abishura ati, rwaruka rubi rw'abahakanyi rwaka ikimenyetso, nta kimenyetso kindi ruzohabwa atari ikimenyetso cy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze mu nda y'ikimizi iminsi 3 n'amajoro 3, niko n'umwana w'umuntu azomara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza runo rwaruka, bagire ko barutsinde kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi. Kandi hano hari uruta Yonasi. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu manuko azohaguruka kwagiriza ubwo rwaruka, agire ko arutsinde kuko yahanutse ku nkiko ngo aze kumva ubwenge bwa Salomo. Kandi hano hari uruta Salomo. Ni ijambo ry'umukama. Kristo shemezwa. Ijambo ry'Imana uyu munsi risanirije kwishura ibibazo wamusanga dufise muri iyi minsi, ibibazo by'ukwama umenga Imana dushaka kuyifatira ku kimenyetso. Mbere ugasanga n'uyu munsi mu bintu bimwe usanga biruhishije n'abantu, hari nuko kwiruka abantu barondera hirya no hino ibimenyetso byo babwira Imana, ibimenyetso womenga nico ca nyuma kimweretse kiti Imana ngiyi ngaha. Kugomba kubona Imana bukwi na bukwi kandi mu buryo bwuzuye, atagukekereza. Mbere ukamenga hari n'ahantu twogomba gusa n'abategekera Imana tukayibwira tuti, none aba bantu bose umenga uraturuhisha ngo dutegerezwa kubashingira intahe, dutegerezwa kuba yagira ijambo ry'Imana, kuba evangeliza. Kuki nk'ubu tokora igitangaro cafunga kinywa mu kirere n'abahakanye bakakubona bagaca bakunamira, kandi natwe tukaboneraho ko turi abantu bari mukuri. So kusanga muvyumviye. Ariko Imana ntimeze gutyo. Imana ntaho womenga imeze nka kumwe kw'abantu tugomba gutsinda umuntu tumutsindikiriye, nogira ntitumurahuye umutima n'ubwenge tukamwemeza muri ya mvugo uyu munsi ngo aratwemeje pe. Oya, Imana si uko ikora. Imana ntigomba bimwe by'ukwemeza umenga urahwikiwe, uratwawe, uyu munsi mbere urakozwe ko, ariko atakintu cakunyengetereye kiguhaye ingingo yo guhindukiza intumbero wari urimwo mbi. Imana igashima gukoresha umwanya wose, igahamagara urukundo rwawe rumwe rukuzana ukuri. Nivyo Imana hari igihe ikora ibitangaro kugira ngo yunganire amagara make y'abantu, ariko sukumenga nico gitangaro kirahejeje kukubwira Imana, kuko inyuma y'igitangaro ucutanga urundi rugendo rushasha rwo kumenyana n'Imana. Byo mwari mubizi, igitangaro kijya kibaye, hari abantu ejo bari barundanye ngaha kwa Kristo, kabona abantu bamugaye, abantu benshi bafite ibibazo byinshi. Inyuma y'ico kibazo giheze, dufate nk'ubu kiraheze, haca hatangura ibindi. None baza ngo ndosubira kugwara, baza ngo nta bindi bibazo bizosubira kuza. Ucutangura urundi rugendo rukomeye, atari ugw'ikintu kimwe kibaye muri uyu mwanya, urugendo rwo kwegurira ubuzima bwawe bwose uzuracamwo umwanya ku wundi Imana. Ico rero nico gikomeye cyane. Ico nico gikomeye cyane, ko inyuma y'ikimenyetso Imana ibitugiriye
duheza tugahagurutsa ubuzima bwacu bugakurikira umukama. Ariko kugira ngo bukurikire umukama, nuko mu bisanzwe umuntu aba yaranyotewe Imana gusumbya ico wenyene ashaka ubwiwe. Ugasanga abantu tunyotewe ibintu ariko ntitunyotewe nyene ibintu. Ibyo bintu kubitandukanye. Ugasanga turagenda mbere tugana n'abasuku b'umukama, aribo tugenda tugana atari ukumenga dushaka kumva uwo batwereka. Ugasanga umenga hari ikintu c'ubujuju tugiye dutwaye tugana abasuku b'umukama, twibaza ko bahambaye bavuga rimwe, kamenga Imana iciye yigaragaza ngaho. Ugasanga tumeze nko muri wa mugani wo mu Gishinwa ngo ikijuju ucereka inyenyeri kaguma cirabira urutoki hakuraba ya nyenyeri uri kuracereka. Ugasanga nibi rero Yesu ariko arishura aba bafarizayo n'aba bandi bose muzi bama bamurereka, bama bamucungereye, bama barondera ahantu yotsitara kanuna gatonya kugira ngo baronke aho bamukura. Aramaze gukora ibimenyetso byinshi, yaramaze no kuzura n'abapfuye. Murazi ko yigeze no kuzura Lazaro bagacagira ati kugira ngo uyu muntu tumukureho n'ivyo byose reka duce twicana Lazaro n'ibimenyetso by'iwe tuvyice. Kuko umukama ashobora no gukora ikimenyetso cyiza gikomeye, ariko ikindi kintu gihambaye ni insiguro tugiha. Aho Imana yokora igitangaza ngaha, mugabo batubaza ingene twakibonye, ugasanga twakibonye mu buryo bwinshi butandukanye kandi buhushanye. Ugasanga hari uwacumvisemwo koko ikintu kigize ico kimwongoreye, ubutumwa kimusigiye bugiye guhindura ubuzima bwiwe, bugiye gutumbereza ubuzima bwiwe, bugiye kugurura ubuzima bwiwe ahantu heza mu bucuti n'Imana. N'uwundi ashobora kugifata akavuga ati nari muzi ko hari igihe akora ibintu ukazumva ko bamwanka, bivana na disposition y'umutima w'umuntu. Ingene umutima wawe umeze muri uyo mwanya ko bamwanka, ngo ni Beelzebul abimukoresha. Ni Beelzebul abimukoresha. Ariko Yesu akihangana, kwa kwihangana twumvise ko Imana ejo mu gisomwa ca mbere ku munsi w'umukama ngo Imana irihangana gose. Yesu aramaze gukora ibitangaro byinshi ariko byarabananiye kwibona mu ikimenyetso. Kandi rero tugire Kristo, abantu muhora mu vy'Imana nimwe mugora mbere gukondora. Aba barabafarizeyo, abantu bahoze mu vy'Imana canke bari mu vy'Imana gose, hari igihantu bashika ukamenga baramaze guplafona. Iyo terme murayumva, barashitse, barujuje, barahomye. Ndibuka turi mu ishure, umuntu amaze kuronka amanota yo gushobora kubandanya muri indi shura ngo narahomye. Ugasanga ntagishobora kwakira ikintu gishasha kizananye ku Mana, agaca asanga yarashaje, yarasubiye inyuma. Kuko Imana si ikintu wogira uti ni nk'ikiremwa uheza gutahura, uheza kuryoherwamo kikaba gitaye garanti ugacuta. Hari abakristo bari muri ubwo bukristo bwo kumenga n'abakonsomateri b'Imana, n'abakonsomateri b'ivy'Imana, s'abakunzi n'abapartenere b'Imana, n'abantu bakonsoma ivy'Imana umwanya wose batuje ku n'imigisha n'imihezagiro. Nta kindi badushaka, ntibashaka ubucuti n'Imana, bashaka ibintu muri iyi filosofi turimo mu Burundi tugenderako y'ukurya. No mu vy'Imana ugasanga tugomba ibintu Imana iguma iduha menga n'ukurya gusa kuyikonsoma, ntidushaka ko abakunzi bayo ngo tujane nayo mukungene yo nyene ishaka kuba umugenga w'ubuzima bwacu, bigaca bitugora. Iyo utaronse rero bya bindi rero washaka uko wabishaka mu mwanya ubishakiye ko, ugaca uvuga uti iyo si Imana y'ukuri, iyo si yo Mana nashaka. Bigaca bitugora rero kwinjira mu ntumbero y'umukama, kwinjira mu ntumbero y'ubwami bw'Imana. Nibi byagiye birashikira abafarizayo, ariko Yesu agaheza akabaha ikimenyetso, akababwira mbere n'ikindi kimenyetso kizoranguka kuri we, kandi yaragikoze. Niki kimenyetso mwumvise yavuze
ngo nk'uko Yonasi yamaze ngo iminsi 3 mu nda y'ikimizi, ngo nawe niko azomara iminsi 3 mu nda y'isi, hanyuma yizure mu bapfuye, yigaragaze mu bimenyetso byinshi, ariko nticyabujije yuko uwanse yaranse, aragira ati hariho abanka kukwigira abahinga, hariho abanka kukubona umenga ivyo bintu bije kubicira imigambi yabo, hariho abanka twanka kumvo nyinshi, ahubwo dutangure gusaba Mukama, kuko ari Imana iri kumwe natwe, ni Imana kandi idahemuka. Ikintu gikomeye Imana idashobora kuduhemukirako nico Yezu yasize atubwiye ati ndi kumwe namwe ubutakibavira gushika kumera wisi. Naho bijya bitangaro bimena amaso mumenyere ko ibitangaro dushaka wamusanga ari bimwe nyene umenga birahejeje, tuvura abagwayi, tuvuge rimwe bace bakira, tumugurura ibimuga, uzo kwa musanga mbere n'abantu bose bariko basengera abagwayi n'ivyo mugabo ko twogira tuti dusengera abantu bahinduke, babe bazima, bakundane, bave mu kurogana, bave mu guhana amashano, ibyo navyo twumva. Dusengera abantu bahinduke, bamenye kudandaza neza, bamenye gutwara neza, gutwarira bose, ibyo navyo twumva. Abo nivyo bitangaro bikomeye, igitangaro gikomeye kuri Yezu si umuntu amugurutse, kuko kumburehoza n'ubuhinga bundi bukabikora, ubuhinga bw'abantu bukabikora. Si n'umugwayi akize, kuko umugwayi kumburehoza igihe imiti gatogwa umugwayi agakira, ariko ari hahantu igitangaro gikogwa n'Imana, tukabona tuti by'ukuri n'Imana. Huye n'umuntu yari yarazingamitswe n'amabi, ahera hariya mu mutima y'umwiheburo, muranda bako karorero, nkabona bamwe kabona ko ari bimenyetso byigendera by'Imana. Uzi yavuye yari katamanikigwa mu by'ubusambanya, amashetani yari yaramuboshe, umunsi urizi n'Umukama akamugendera mu kanywa wabo k'umutima wiwe, ugasanga yarabaye umuntu mushasha, ugasanga ntakiguma arebagirana mu mubiri wiwe, ubwenge buratekanye. Umuntu yari yarananiranye, yarara mu kidaje nk'agatuku, bari barahaye imiti yo muri Afrique du Sud, barazana ibiki biranka, kuko hariho muri uko kuboregwa si inzoga gusa ijya etanoranwa, harimwo uwundi mutima mubi wari umuboshe, hakagira igihe ukabona Umukama aramubohoye. Umuntu yari yaraboshwe n'urumogi, ubwiso bwaraturumbutse, hamwe yo kwasamura gose uzobona ari vayo ritarukira hari hanze, ukazubona asigaye asa neza, yaramesu. None nk'ivyo bavuga ko ari iki? Abantu barahanuye, baragize iki, baragondeye kw'inkoni abandi, ariko hakaza igihe ukuguhura n'uyu yamaze iminsi 3 mu nda y'isi, ukazubona vyamuhinduye. Ico rero cyo guhinduka ni ikimenyetso gikomeye cyane. Igihe dusaba Umukama ibintu bihanitse, twame dusaba aho hantu, kugira ngo, kuko iyo duhindutse twugurukira neza inzira y'Imana, tugashobora kubona no gusoma neza rero ivy'Imana, tugashobora kubona Imana hagati yacu muri mystère caché yayo, mukungene iri mu gitangaza gihishije mu buzima bwacu, iri kwirakora, tukamenya ingene tuyikurikira. Ahandi hutarahumuka aho hantu, kuko guhinduka gusa si ukuva mu bibi, oya, ni ukuva mu bibi ukumva uti n'Umukama yangendeye, ukumva ko ari Umukama yakugendeye, kandi ukumva yuko agomba kuguma agendana nawe, bigaca bigutuma usoma gushasha ubuzima, imigenderanire, imigambi, bikaguha kumva akanyamuneza kugira uti ndi muri ino si mpagarikiwe n'Umuremyi wa vyose. Ubu ndumva iyomva, ndazi ko impagaritse muri ubu buzima
ndumva niyo ndiko ndaje. Ivyo nivyo rero Yesu abwira abafarisayo akagira ati mbere hari abantu batari baratowe nkamwe abanyaniniva, ariko Imana yashiriye ijambo ryo guhinduka iciye kuri Yonasi, barigarura barihana baragarukana umutima ku Mana, barakiza mbere n'igihugu cyabo cyari kigiye kuranduka. Umukama arakigirira impuhwe, arabagirira ikigongo, arabakura kwa mahano bariko barihamagara ko yamabi babamwe. Yesu akagira ati abo bazobabera rero urubanza. Tugire Kristo. Hari igihe tubona abantu bahindutse hagati yacu bahuye na Yesu, kandi ukabona by'ukuri yuko bafashe intumbero nshasha, barimwo urukundo rwinshi rw'Imana n'urw'abantu, kuko menga ntibatujaho, bameze nk'uko tutashaka, twabashaka kumwe kwa kera, tuguma twitwengera tugaragura, tugatangura kuza turabakritika, bajya abantu bagomba kwigira ngo bazohindura n'isi, bagomba kwigira abamarayika. Asanga turiko turagira ubukritike bubi, umuntu nawe ariko aravansa, ariko aratera imbere y'Imana, ko aratera imbere by'ukuri imbere y'Imana. Mugabo ujya azotubera uruba. Uyo mugenzi wawe ubona yinanata akabigerageza, kumbure mu muruho mwinshi w'ubuzima, ariko akagerageza uko nyene twumvise Mishe abwira igihugu c'Imana, kwinanatira kurondera igitunganya imbere y'Imana, kwinanatira guca bugufi imbere y'Imana, kwinanatira kuba umuntu w'impuhwe mu bandi n'imbere y'Imana, ukabona umenga niwe muntu umenga ko adatunze, ko adafise ibihinda, ko atamota agaparfum, ko adafise ibibiju, umenga ntaco avuze. Umukama azodutangaza, ugasanga niwe muntu yuzuye urukundo, adukingiye amabi menshi y'ingaruka mbi z'ivyaha vyacu, kuko ari muri communication nziza n'Imana, agahamagara umugisha w'ubukidwe kuri twebwe twese, akadukingira, akishura mbere n'amahano y'ivyaha vyacu imbere y'Imana. Hari abantu ngaha ku isi tuzotangara ingene bari abantu bakomeye tutabizi, bari hagati yacu, bari hagati yacu, bari mukuri imbere y'Imana, bari mukuri mu bintu vy'amahindagu y'ubuzima, basenga bakitanga n'urukundo rwinshi, baciye bugufi imbere y'Imana n'abantu, buzuye urukundo n'ikigongwe, bakingiye isi ibintu vyinshi. Abo Mukamara bakavuga ati abo bantu muza muraca ko mukirengagiza gutyo, nibo bazobabera urubanza. Dusabe natwe mbere muri iyo ntumbero kuba natwe rero ikimenyetso cyiza Imana ishobora gucako ikimenyesha abandi. Nta muntu ashobora kumenyesha neza Imana abantu nk'uwahindutse, uwayibonye, azi ahimukuye, akagira intahe nziza ashobora kubwira abandi. Kandi mbere witonde, urashaka gusanga uri kuragwana intambara nyinshi z'ibintu byinshi, ariko Umukama ashaka kukugira ikimenyetso. Ejo intambara utsinze kumwe n'Imana, ukazobona Imana ikurungikira uwundi ukamubera Yonasi, ukazobona Imana ikurungikira uwundi ukamubera ikimenyetso kimuremesha kiti humura, nawe Umukama azobigushikanako. Gumya umutima kuko nanje ndaza aho yankuye. Dusaba Umukama mbere iyo ngabirano yo kubera abandi ikimenyetso kibatuma bumva hagati yabo ko Imana ari hiri, kwiragendana nabo, kwikorana nabo ku munsi ku munsi. Amen.